Abakorinto ba mbere igice cya 15 ku murongo wa 33 haraza hakavuga hati Yesuwe amena rabashitarabasaka rema shatarabasika ntimuzimire kubana n'ababi konona ingeso nziza. Mbega nikiye kintu nokora kugira ngo nshobore kugumana akaranga mutima kanje canke ingeso nziza? Ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere 15 umurongo wa 33 harambwira hati ntimuzimire kubana n'ababi konona ingeso nziza. Raba neza abo mwicarana, raba neza abo mugendana, raba ko atari abantu buzuye amajambo mabi gusa, raba ko atari abantu bavuga ibibi gusa, bavuga ibyo kwiganyira, bavuga ibyo kwihebura, kuko ukamara kubana nabo, ukamara kwicarana nabo umwanya munini bazokwanduza kandi uzokwisanga wahinduye n'ingeso nziza wari usigaranye. Uzosanga zagiye, usigaye wiyumvira nkabo, usigaye uvuga nkabo, usigaye ushaka kwifata nkabo, kuko bazokwiganyira ku murango no mwijoro, na uzosanga wiganyira ku murango no mwijoro. Bazovuga ivyo kononekara gusa, bazovuga ivy'ububabare gusa, bazovuga ivy'ingwara gusa, ariko wewe niwamara kugumana nabo uzokwisanga nawe ari vyo usigaye uvuga. Ariko ukagendana n'abafise ingeso nziza, ukagendana n'abafise imico myiza, bavuga neza, bavuga ivyizigiro, bavuga amahoro, bavuga umunezero, bakavuga ubutunzi, bakavuga ubugingo budashira, nawe uzokwisanga ivyo nyine ari vyo ubayemwo, kandi nivyo uzosanga urikura urunguka. Uzokwisanga wabaye umutunzi kuko uzoguma uvuga ubutunzi, uzokwisanga wagize amahoro kuko uzoguma uvuga amahoro, uzokwisanga wavuze umunezero, ufise umunezero kuko uzoguma uvuga umunezero. Rero ukabandanya wicarana n'abo bantu, ukibandanya ubana n'abo bantu bafise ingeso mbi, nawe uzokwisanga wafashe iyo ngeso mbi yabo, uzokwisanga ingeso nziza zawe zose zamaze kononekara. Nico gituma uhamagariwe kuva aho wicaye ubona hari abantu batavuga ivyo wewe ubona ko ari vyiza, ivyo bicapo bazana ku mugaragaro bibi, ivyo bicapo bavuga ku murango no mwijoro bitameze neza, bavemwo, kuko nutabavamwo uzokwisanga vyagufashe, vyakwandukiye, usanga uri muri babandi baguma bari muri vyinshi biganyira. Ico gusa ijambo ry'Imana riragusaba yuko udakora ivyaha, kuko bamwe batazi Imana bivugiye kubatereza. Ariko Imana iguha umutumba nkuko yagomvye, kandi akabuto kose igaha umutumba wako kwako. Inyama zose si zimwe, iz'abantu zirukwazo, iz'ibikoko zirukwazo, iz'inyoni n'ibisiga zirukwazo. Imana iguha yisunze ivyo wavuze, ivyo ubamwo, ivyo uraramwo, ivyo wirigwamwo, nivyo ikora, nivyo igukorera, kuko iba yiteze yuko nawe ugira ico uvuze, kugira ngo ijambo ryayo naryo ribandanye rikora, kuko ngo izodukorera ivyo izokumva twivugira. Imana izodukorera ivyo izokumva twivugira. Nico gituma uno munsi mvuga ko ndi umutunzi, nico gituma uno munsi mvuga ko ndi udasanzwe, nico gituma uno munsi mvuga ko ndi ukomeye, nico gituma uno munsi mvuga ko mpambaye. Erega si jewe ndavyivugisha, ariko ni mpwemu yera muri jewe,
kubw'ijambo nakiriye, kubw'ijambo nasomye, kubw'ijambo numvise. Ndumva neza ko ndudasanzwe, ndumva neza ko ngiye gukora amateka, ndumva neza ko ivyanje byose bigiye kugenda neza, ndumva neza ko ngiye kubinyisha ku mahanga, ndumva neza ko ngiye kubinyisha kuri benshi, ndumva neza ko ngiye kubinyisha kuri benshi, ndumva neza ko ivyanje byose bigiye gutungana. Erega sinkena, kuko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ndumutunzi kuko ngo yigize umworo kugira ngo ncike umutunzi. Uno munsi mfise amahoro kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana nsenga si Imana y'umuvurungano, ariko ni Imana y'amahoro, kandi ngo yampaye amahoro yose, ngo nta na kimwe yisigarije, yayampaye akwiye, atari uko abisi bayatanga, ariko ari uko Yesu Kristo ayatanga. Nico gituma mfise amahoro, mfise umunezero, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ryoherwa, ngo kandi ngo ndabisubiyemwo wongera uryoherwe. Umpamagarirwa kugira umunezero, kuko umunezero umunezero bisigura kuba ufise kubumbwa n'ibintu vyawe, canke santima ituma ubumbwa n'ibintu vyawe. Nuko kuntu wiyumva bigatuma wumva yuko atacubuze muri wewe, bigatuma wumva yuko atacukenye muri wewe, bigatuma wumva yuko atana kimwe udafise, aho uryoherwa, kuko umunezero nico gisigura. Hama Imana yaraduhaye n'ubugingo budashira. Ubwo bugingo budashira nabwo tubwakira iyo twakiriye Yesu, tuca duhabwa uwo mugabane ubugingo budashira. Imana yacu rero ntizokundira ibirenge vyacu ko bitirigana, ntizokundira ibirenge vyacu ko binyerera, ntizokundira ibirenge vyacu ko bigenda nabi, ariko izoturinda, izoturamira, tuzogendana nayo, kandi izodushoboza. Aho uzoja hose uzoba ufise amahoro, uzoba ufise umunezero. Erega nta bwoba dufise, kuko Imana iri mu ruhande rwacu, ngo ntituzokena kandi ntituzotinya. Imana ni nziza, Imana irakomeye, kandi Imana irahambaye, Imana igira neza, Imana ikora ibidasanzwe. Imana yacu ni Imana y'ubushobozi, ni Imana y'ububasha, ni Imana ikomeye, ni Imana